ntiyagize nabi kuva muri MasterMuzik. Yes sir. Gusezera famille ahubwo making sure ingene wavuye muri famille nyene wagiye uyiseze kuko no munsi so nibo muteye akagero kavuga uti igenda sohotse ugaca usiga ya nkono bacumbamo ubugari uyiteye umugere wibagiye yuko hari batoya bawe bakene kuzorya ivyatitse muri ya nkono wibagiye yuko hari abashitsi bazohaca bashonje bakene kurya ivyatetse muri ya nkono bari bibazo ariko Jesuko nina decida kuvayo bizo bari bisanzwe sinzo decida MasterMuzik izonsohora bavuge bati uri umwana turamusohoye yakuze agiye kurondera nawe agiye gupambana si kuvayo rero kwa Arnovic no burenganzira bwiwe vyari fresh vyari vyiza agiye gutera imbere urabona ko ageze ku yindi ntambwe peut-être. Oh my baby she my beautiful baby ahora mukano kanje yes sir yacitse indirimbo amande tusande eregane tarajanje rimurikira ingendo zanje yezami chulo afise indero runtu ntabwo habukira ibintu ni nayo mpamvu afise ubuntu anuko yakuriye mu bantu eremo fe confiance nta kunambi hanze byo mwambika ari hanze. Oh my gosh, she's so beautiful my baby. Yishuye nibazo kicho kintu nako nacyumva nanje yishuye ati ni media nico conyene gifasha sico conyene ni igifasha umufana n'umuririmbyi guhura singobwa guhura mu jisho amubone muri aya image amwumve ku maradiyo amajwi yumva ivyumviro vyiwe yumva imigambi yiwe hahandi umufana aba yifuza yuko yohura n'umuririmbyi ngo amubaze ijisho murindi amubone amubaze ico yifuza arashaka kumubariza ku media that's why media turayubaha ahubwo ese uno munsi ariko akora uko yakagombye gukora ese uno munsi ariko dukora ivyo yakagombye kudukorera ese uno munsi ariko dufata uko yakagombye kudufata. Kazwa TV bakunzi ba Kazwa TV turabahaye ikazaho muri hose uno munsi no munsi mwiza no munsi novuga twagira ibibakwe cyane tugenderwa no umustar abizi nawe sundi no umubona turi kumwe ngaha muga turaza kuba kumuha kanya yipresente rero kuri micro muri kumwe na Maxi Keys cyangwa Fabrice Maxi ivyo ushaka byose ni jewe niho uba wihenze rero bakunzi ba Kazwa TV ndazi mushobora kuba mutaragira subscribe kuri YouTube channel yacu ndabasavye mugire mufyonde kuri kajya gakengeri kugira uzozura ronka emission nziza igihe cyose tuzozishirirako rero nakanya keza ko kwakira Momo Melody muri Kazwa TV. Momo Melody muraho mumeze neza? I say so fine. Ichwi cyawe biratise. Thank you God. Wow. Wamuje n'uyu mwana. Katoto potable. Yeah. Je te laisse pas partir. Yeah, your boy Momo Melody, know me. I'm on the way from MasterMuzik Records. Yeah. Thank you so much. Kuma akanya kuri Kazwa TV for the first time, of course. Yes. Ndavyishimiye. Thank you sana. Yeah. Momo Melody murabereho. Merci. Nico numva no kwishura nta byahatara ariko thank kwera iki kwambara ku Momo Melody. It's my style man. Yeah. Kandi ndumusane urumva. Ntabwo ndi bwambare nk'umudandaza ntabwo ndi bwambare nk'umuganga. Sofio bikenewe. Ego. Yeah. Okay, turaryohewe kwakira muri Kazwa TV Momo Melody. Nk'ikibazo ca mbere notangura kumubaza Momo. None Momo kubera iki kwita Momo? Momo is Mordecai. Yeah. Melody amasinga ndumuririmbyi Melody kandi ndirimba ziri melody kuntu urumva. Ego. Ni ibintu nk'ivyo nyene. Gituma Momo Melody. Melody bihuriye n'umuziki nkora bifise aho bihuriye n'umuziki nkora Momo is Mordecai n'izina ryanje. Yeah, that's right.
Momo Melody vyagenze gute none utangure kuririmba bon ni wibonyemo ingabirano yawe yo kuririmba igihe wabibonye ryari 2017 y'ukwezi kwa kabiri indirimbo nyemerera nkurikira yesa nyumviriza ikasi nzokuzimiza nyemerera unkurikire nyumviriza niho nayikora 2017 bien sûr gushika no musi ndacyapambara mu bandi kugira ngo ndabe yuko umuziki wanje wogira ungejeje niyo nyungu ya mbere ndabishakamo hama ibindi navyo nko ku nyungu rusangi ya buri murundi wese kugira ngo ndabe yuko nogira ngejeje umuziki wanje umuziki w'u Burundi ndabe ko vyoshika hakagira umutamana nambi iki gihugu canje biciye mu muziki nkuko hari uwo bica mu kubaza uwo bica mu kwiruka Francine niyo nsaba you know nkuko bica mu bakinyi b'amafilme benshi batandukanye urumva ko Momo Melody ari umuntu afise vision ubu canke afise vision abona imbere cyane yashaka gushika bon Momo Melody genda umufana wawe reka ndabivuga ko ndagufana thank you bo kandi aramaze no kuduha kapera k'indirimbo zibiri gusa ngenda musabe kapera kuko hari indirimbo yiwe nkunda cyane sinzi ko Momo Melody uraturekuriye ko kora yo kapera nico that's why ndi muri aka kazi ni kuvuga yuko je no tohura muri vira akambwira ati man ya ndirimbo yawe imeze ukuntu kama indirimbira nyene live nivyo niyemeje nivyo njeje nivyo nkora ndacyari muto ndacyapambana hariho nk'abajama umugira uti mpa kapera kugira ngo banzuma amahera imagine rero okay mbari iyo ndirimbo ndayikorokereko oh my babe she my beautiful baby ahora mukano akanje yes sir yacitse indirimbo amande tusande eregani tarajanje yimurikira ingendo zanje yezami trulo afise indero runtu ntabwo habukira ibintu ni nayo mpamvu afise ubuntu anuko yakuriye mu bantu eremo fe confiance nta kunambi hanze byo mwambika ari hanze oh my gosh she's so beautiful my baby Diribo, oh my god. Yo dirimbo ndashima Imana ndashimira FG Pro the hitmaker niwe. Bon sindamubaze sindikirana ndamubaze vyagenze aho ide yavuye kugira ngo dukore indirimbo kuko nanje ntavyo nari nzi ko tuzoyikora nigiye tuyikora ntabwo nari nzi bo yampatirako wamenga harika yaramforcinga somehow ntabwo nayizera ntabwo nabona ko menga hari ikintu kizohava kivamo ariko niyo yaje gusigura who's Momo Melody in this our industry muri plus 257 music industry niyo yaje gusigura Momo Melody wariwe urumva ndashima this is a very beautiful song forever all right bon ego ni commentaire yawe hari undi nawe iponda peut-être ariko ndashimye for your comment thank you nyamba hari indirimbo zitatu je nogira z'imyaka simbona vraiment indirimbo ngene itavuzwa show zose n'aba DJs kuko ifise vibe iraryoheye iratambika kaya kantu vraiment this is Burundi turiko turakora umuziki aba journaliste batakubona bazumviriza muri phone kandi kuzigura ko banka kutuvuza ngo suko batazizi batazumva yaho shaka muhira barazivuza bakazumviriza no mu mafone yabo bakazumviriza ku mastati y'abantu bakazikurikirana ku Facebook ariko yashika hariya muri radio ni kwa gufyonda buto nta kuyumvira bivanye n'ukuntu urumva rero batuvuza batatuvuza icyatumye twinjira mu muziki kuwukora si bajya aba journaliste simwe bwo ba promoteur simwe mwatumye gende sida kuja gutangura music simwe mwabitumye ikindimwo n'Imana yampaye iyo ngabirano n'abantu banje banyumva bantahura bake bashoboka maze kuronka birakwiye kugira ngo nkore umuziki wanje ndatse
nca nibuka ikibazo kimwe babajije Sadbi kuri radio imwe ntarinze kuvuga wamazi alright ati media isiguye iki kuri wewe yishuye nibaza ko ikintu nariko ndacyumva nanje yishuye ati ni media nico conyene gifasha sico conyene ni igifasha umufana n'umuririmbyi guhura si ngombwa guhura mu jisho amubone muri aya image amwumve ku maradiyo amajwi yumve ivyumviro vyiwe yumve imigambi yiwe hahandi umufana aba yifuza yuko yohura n'umuririmbyi ngo amubaze ijisho murindi amubone amubaze ico yifuza arashaka kumubariza ku mamedia that's why mamedia turayubaha ahubwo ese uno munsi ariko akora uko yakagombye gukora ese uno munsi ariko dukora ivyo yakagombye kudukorera ese uno munsi ariko dufata uko yakagombye kudufata but it's okay nta muntu agomba gustopa umuziki jewe bon nina decida nkavuga nti je ngomba mpagarika umuziki ndawureke ndavyihoze nkora ibindi izo bari decision yanje ntabwo azoba ari kubera yuko wewe wanse kuma promotion canke no izo bari decision yanje mvuze nti reka ndabihagarike nkora ibi kuko ico nshoboye se kurimba gusa ndashoboye n'ibiri vyishi yeah bon Momo Melody none ni nk'igiki wosaba ama media ukuri wewe sinumva exactement ico no basaba sinzi ico no basaba mu promoting umuziki w'u Burundi umuziki wacu mu promoting mushatse oh my god nta muntu mfosi no mushatse mwumva yuko igikorwa ari cyo gusupporting mwumva yuko igikorwa ari icumurundi nibuzi yuko nawe uri umupromoteur w'umurundi uri umujournaliste w'uburundi hari indirimbo yaririmbwe n'umurundi ni nziza irasomeka ira umufana yo ikonsoma ni yindi uza kuvugiriza umuntu wese akumva ntititura imico akumva ikoze neza yivuze yiblessing igende yihezagire canke tuhitemo kuvuza abo bo hakurya yiwacu bahehe n'ahandi bo peut-être bazoguca ko warabiye mu nzira bakakuvyura ya nuko nyene umurundi muri kame barundi kenshi bibarimwo kumva umenga umurundi mwene wabo ntacyashoboye ntacyamaze nta kintu na kimwe ariko Imana ishimwe cyane hariho bakeya bose ntiwo bibipfu bose ntiwo bipfu hariho bakeya babitahura cyo dukorana nabo bakeya babitahura hamatu tugakomeza dukora bakumvise ndibaza bagiye kubikorera ko urabaye Momo Melody urubatse izina uratanga urinje muri industry none Momo Melody kugeza ubu je novuga ati kuri nk'umwana wa MasterMuzik kuko twatanguye kukumva kero uri mu MasterMuzik nashaka kubabaza kino kibazo n'ubu niyo mwamukiri canke mwarapfuyemo ni famille MasterMuzik ni famille reka kwa mwikonfonda please guys ntabwo ari management I'm not in management ndi free ntabwo ndi muri management ndi muri famille MasterMuzik niyo yanyubatse from zero to now urumva ndashima ntabwo ndahari nka management imenya buri cyose ariko ndi muri famille kwa kundi hamwe muhiri wanyu waravutse barakuvyaye barakurera baragukuza barakufasha mu mabezo yawe yose uno munsi nawe urumva urundi mugabo hageze ko wubaka ubese w'abandi bantu urumva ndi muri famille ngo uno munsi nyine ndakeneye kwaguka mbe munini ahubwo nanjye nubaka ibindi ndera abandi birumvikana cyane none Momo ikibazo aho nyene mbo twarabonye Arnovic ataki avuga ati jewe sinkiri muri MasterMuzik kubera iki utabishatse kubikora nkawe nkuko bon abantu ntituba dufise imigambi imwe ntituba dufise imipango imwe ntitubona kumwe ntidufise uburyo bumwe ntitumeze kumwe ntituremye kumwe ntidupanga kumwe bon ntiyagize nabi kuva muri MasterMuzik gusezera famille ahubwo making sure ingene wavuye muri famille nyene wagiye yiseze kuko no munsi so nibo muteye akagero ukavuga uti igenda sohotse ugacu siga ya nkono bacumbamo ubugari uyiteye umugere wibagiye yuko hari batoya bawe bakene kuzorya ivyatitse muri ya nkono wibagiye yuko hari abashitsi bazohaca bashonje bakene kurya ivyatitse muri ya nkono
biba ari bibazo ariko je suko nina decida kuvayo bizoba ari bisanzwe sinzodecida MasterMuzik izonsohora babwe bati uri umwana turamusohoye yakuze agiye kurondera nawe agiye gupambana si kuvayo rero kwa Arnovic no burenganzira bwiwe vyari fresh vyari vyiza agiye gutera imbere urabona ko ageze ku yindi ntambwe peut-être nibisanzwe nta beef nta ngorane je nanye ndafise ukuntu nzovayo siku canke mporeyo nkorana na MasterMuzik umuvyeyi wanje si ngombwa uvuye mu rugo ngo ucugenda ugize beef n'abavyeyi hamwe utazogarukayo no so yeah bo murakoze kuri iyo nyisho ndibaza arumva yumvise kugeza ubu rero aho uri Momo Melody je nashaka kumenya your voice is magical yeah all right I can say uri patoraking sinzi uko no kwita gusa nashatse ndi Momo Melody I'm Burundian artist guys come on oh my god none ntabandi baririmvyi baguha inspiration mu bikorwa vyawe mubiki hariho kwandika hari hijwi hariho kuri beat hariho ingene umuntu yambara ingene aboneka mufate yo ni engineer ni muri ivyo vyose nashatse kuvuga ko haba hari abantu winspira ko mu bintu uri kurakora bo yego muri ivyo nyene of course nta muririmba dafise wakurikirana waraba umuntu abari imbere n'abajya badukuriye twitane makuru bacu abafise umuntu gusa ashobora kuba atari uwo bava mu gihugu kimwe atari uwo bumvana n'ururimi bahuza ariko akaba hari buri muntu wese aba afise umuntu amuinspira so right nibisanzwe nanje yo ndamufise ntabwo ndi machine ntabwo ndi umuhinga mu gukrea nanje peut-être ndamufise ariko suwo wibaza cyangwa uwo nakayibaza cyangwa uwo cameraman yari yayibaza okay mbo turumva ko adashimye kuvuga wari we ariko mwotubwira kugeza aho ubugeze ni bande bagufasha mu muziki wawe uretse MasterMuzik famille yawe hari abandi bo bagufasha bakagira ico bakoze ndabisa abafana baba bavuga gute binkora mutima nkora bivuga ego hari abafana banje nkora mutima bamfasha mu bitandukanye urumva ntawe ubura support ibi bintu nabyo ukwishoboza biraremereye niba hari ikintu zikigoye se music umuziki kubaza ntari ugatora urubaho ukaruranda ugaterateranya ibyo ntibigoye mugu umuziki bivanye n'ivyo nuko mu mpande zose biba bigomba kuba biri perfect oro nta muntu ashobora kuba perfect 100%. Hope you know that. Biragoye. Rero mbafise abandi bamfasha abandi bafana. Banda bafise. Okay. Momo. Ikibazo kindi gikurikira cyo wanje nashaka kubaza mu ndirimbo maze gusohora ni yahi ukunda cyane. Oh my god. Since bon. Je nta ndirimbo nimwe nkunda cyanke nanga. Mugabo for sure umuririmbyi wese ageze nko kuri stage like ariko araperforminga hariho indirimbo ushobora kuririmba ukabona uti abantu bariko bayakira gute feeling rero feeling ni indirimbo Burundian lady you know you my feeling hani jumon to divining aho ya Jesse no guta feeling iyo ndayiririmbye mbona ndyohewe mbona ndyohewe bivanye n'ukuntu bayakira na bebe of course na bebe ya bebe mbona biryohe na gogo na legend but feeling hari ukuntu iza imbere niba bivanye n'ijya sana mo yasohokanye I don't know sinzi niyo ivana n'inguvu efaje product maker yashizemo yarayikoze sha yarayitondeye yaricaye yarararyamye amajoro ahagaze amine yararaye yicaye ariko aratigita that's why peut-être that's why yumva kujya imeze yasinguvu zanje gusa but producer nawe yagizemo inguvu zisumba peut-être nizo nagizemo birumvikana ko bavuga gute FG Pro the hit maker ko bumvikana cyane na Momo Melody turahuza gusa kajya kantu n'ukuri je gushika n'ubu sindakamenya oh my god she's so beautiful my baby okay
bo birago sorry guys bebe rero bebe ni indirimbo bo sinzi ngene bimeze ndashima Imana abantu abatari bake barayikunze ariko la majorité 98 kwanza ni 9 mu bayikunze iyo ariko arayiririmba nta na rimwe aririmba ivyo je naririmbye ivyo nanditse ndasanga buri wese yiririmbira ivyo yishaka mugabo bon ciza nuko nyine bayikunda ivyo nivyo twobikonta ko ari indirimbo z'ahandi hantu abantu usanga bariko bararirimba batumva na kimwe gusa kubera bakunda indirimbo ikoze umudiho ijwi ry'umuntu the melody composition ya beat composition y'indirimbo bigatuma bayikunda yego ico birashika bo twagira tujero mu kindi gice novuga chaje na nisenkaje kuri jewe sinzi ko uko yemeye kugira I'm ready bo Momo Melody ni je ndaza kuvuga okay uraza kumbwira umuntu ndiko ndavuga all right are you ready in création mugayo nta muntu bwavyumva foko turonka abantu aba YouTuber aba promoters bari creative ba créer utuntu nyene turi special come on yeah I'm ready okay batanguye kuririmba ari babiri ico gihe baririmba bakoze ibikorwa byinshi byarakunzwe n'abarundi baririmbye indirimbo nyinshi ninde harimo indirimbo yitwa ninde mugabo ntibabandanije bari kumwe umwe byarashyitse igihe arapfa asigara ari umwe n'ubu nturamutoroha uyo ninde ngira raho uyo ninde aciye ngaha mbona ari sekuru wabudu yeah ndabazi nkunda abantu ngira nabo sinzi ko arabo ndacabandanya suyu okay reka tubandanye ariko nabo bari babiri hariho wapfuye umwe arimwo indirimbo sinzi ko yitwa ninde muganumvise mwako kajambo mpita ndayimenya urumva nani wese okay reka tubandanye ndacabandanya inyuma yaho acasigara akora ari umwe alright acasigara akora ari umwe arakora ibikorwa byinshi ivyo bikorwa yakoze harimwo igikorwa cyakunzwe cyane ico gikorwa peace and love ndirimbo nako ndayumvira mugabo niwe okay abaze ugitora ari peace and love yes ndiko ndiyumvira indirimbo yananiye kugarukana ariko it's okay nabatoye ni peace and love thank you Momo birumvikana ko uri nashatse kumenya ko kurikirana abandi baririmbyi b'abarundi of course bo none nka wewe Momo umuntu ushaka gukorana korabo ngaha mu Burundi nshingira ko ni bande ni benshi abantu ushaka gukorana korabo nabo yego nshaka canke noba nifuza dreaming woba wifuza yes dream bamwe bakunze kuvuga ngo ni benshi nta n'impamvu yo kwirwanda badondagura ariko ni buri muririmbyi wese ari karakora ariko umwanya that's it ikinebwe urumva ni pembeni udashoboye kuririmba ni pembeni wa wundi aririmba ariko barinze kumwandikira jewe ivyo ndabivana wa wundi asubiramwo audio ba recordings akagenda akoporora numva nkunda umuntu ari ameze fresh ikindi gice gikurikira Momo ni TikTok bon genda keneye kintu utiyumviriye cyane ariko nkonda ku kintu kiza kukuzamo mu mutwe akirikana twagiye ni cyahe kintu ukora ukumva umerewe neza umuziki of course cyane guteka nabahe baririmbyi b'imyaka yose kuri wowe mu Burundi yego hawe okay ikintu utazigera wibagira mu buzima bwawe Momo ntaconzi ni byinshi I don't know sinoshobora gutora kimwe ntaconzi yo butaririmba nikiye kindi kintu ushobora gukora mo iruhande yo kuririmba ndateka mba nteka ariko uri mu kwisi amakuka for sure ndafise ikiganiro nise mu gikoni show go check it on my YouTube kiriko
umva mba nteka amakuka ndabikunda guys ndabikunda twahomvye basi iyo tuka soke hari gihe nzobemvita ndiko ndakora emission yanje hama mu tukabikorera ko direct ariko iyo mba ntaririmba mba nkora ivyo canke mba ndikindi kintu ntaramenya kuko jewe Momo Melody vraiment ingene meze biri ico no kugira no vyita nka karite yanje buri kintu cyose kibaho bisaba gusa ko ndaciga bisaba ko mpima gusa nsanga nagikoze ndibuka c'était 2018 turakora show ahantu haraho mu bwiza yari nzobikora concert nzobikora fungus challenge ndayibona yego nukuri jewe hari nabambona ndiko ndestara amatara kuko urumva je sinoshobora kubona ibintu vyanje vyacu vya MasterMuzik vy'umuntu yanjeje ibintu vy'umuntu yanshinze ibintu ngo mbone itara rirazimye riko gica ibintu nje mbanza kuja guhiga umuntu akora amatara kuyerera isite ndamurondera kandi mbona yuko bisaba yuko ncomora kankagira nkavyikora urumva hari nabatangaraga ati uwo muhungu akora amatara naho nigeze mpurira navyo ntavyo nize bisigura yuko ikintu cyose jewe bisaba yuko just trying nje ndabikora ni novuga ko ari karite nziza kuko ifo ko umuntu aba umutusha tu ukamenya ibi nabiri bo rero kiri kibazo gusa dutera turangiza ikibazo jewe naragize amarecherche kuri YouTube yawe nabonye yuko hariko YouTube zibiri alright hariho YouTube iriko deka n'indi utarashikana inka alright ico kintu carananiye gutahura sinzi ko mwosigurira abafana bawe hari muri 2021 niho bahackinga YouTube account yanje nari mfise ijya mubona nini ize kuri 2000 combien ugerageje kubira kugira ngo umenye byukuri uko bayitwaye hajya muri description yayo gato nkuko handitse ko ibijambo biri mu rundi rurimi nyambaro rurimi Indonesia cyebiga rurimi ntagonzi hari naho bitera amakenga bakavuga ngo ni beze nariko ndagira abandugu je nta manyanga nzwiko uzubaze uzuperereze uze wumvirize jewe nshatse gusohora indirimbo napanga nkamenyesha abantu ibintu bimeze ukuntu nuko nkayisohora vy'amabeze y'ububeshi ibinyoma ntavyo nja nkunda kugira rero YouTube barayitwaye niba uzi kuri subscribe kuri rya channel nshatse genda wana subscribing uveko hamugenda urondere Momo Melody ndafise indi konte ikiri munsi y'igihumbi subscribers hama subscribing kuri yo niyo nkoresha haba mu keeping sharing ibintu vyiwanje mu supportinga mu bikundisha abandi hajya naringeze kiya gihe nzoharenga kuko uwatwaye ya account yatwaye account ntiyatwaye yatwaye idrijanje umutahe wanje mfise nubona kabisa siko yatwaye urumva rero nibisanzwe ntiyatwaye n'abafana banje ntiyatwaye abantu bankunda banzi that's alright ivyo bintu birakunze gushika bo bibaho Momo Melody novuga ko ari iteka rero kuteramana nawe muri Casual TV wavuze vyinshi kandi turaryohewe kubona tuganiriye comme mon brother umuntu twubaha cyane novuga ko tuzoba tumira hanyuma tuka jendi sawa ubu nyene turaje higaniro naho muje gushaka saa 10 dusubire soke nico kituma ndi ngaha ubwo media ni huriro ry'umuririmbyi canke uwo muntu wese ahora akeneye media be n'umufana canke wa muntu abashaka kwibikorwa vyo bimushikira baba boss bacu guys muri aba boss bacu muri aba patron bacu ni mwe mushoha gutuma ngura ya modoka nshaka kugura yanzu nshaka kugura ya myambarire myiza umuririmbyi wese abakeneye nshaka ya mafaranga of course bya bindi byose dreaminga negerezwa kwikura muri mwebwe that's why media I really respect it nk'ikintu noba nibagiye nibutse urazi ko ijambo novuga ko umwana ngo risubira inyuma right uheruka gusohora indirimbo shasha itwa Soswara ikiri nshasha no kuri account YouTube yiwe right
Really sinovuga ko ndayizi kuyiririmba mugabo nashaka kumenya nta defo mbona. I thank you God. Wamujenu y'umwana katoto potable. Je te laisse pas partir, mon bébé t'aime. Tu rentres chez moi ce soir, baby turn around, do thumping what tira mama. I hope you understand what I say. I say I love you, I need you. Zokwama bivuga, need you, I love you. Babe. irarenze muta irarenze. Ndagerageza nta vyahatari birimo, ndagerageza ariko nibaze ko ntari uwanyuma mu Burundi n'ukuri. None kubera iki ce soir inspiration ya guys ivyo bintu jewe simba nkunda mu bimbaze inspiration inspiration urumuririmvyi urumurimyi urabaze gutegerezwa gufata isuka ukajya ku kivi ukarima kunda kumva kugira ubeho bien sûr. Je ndi umuririmvyi nanjye ntegerezwa kuririmba kugira ngo mbe ndiko nakora akazi niyemeje. Urumva si ngombwa ngo ndindire ngo mbone ngo iki ngo ninspire bishitse ukabona inspiration ni sawa, ni utayibonye urakora ukurazi uko arico wiyemeje utegerezwa. Ntabwo narize ngo mbone umuntu cyangwa se ngo ibi naririmbye ngo kuba rukuri. Yego bo washatse gutanga basi ubutumwa ubwahe ku bafana bawe. Uno munsi wewe urafise umuntu mukundana agukunda for sure. Je ntabwo nja ndirimba babandi wewe na ufise amini, ntabwo nja ndirimba ibijanye na babandi urukundo barugira business. Iyo ndirimba je ndirimba babandi urukundo rubari ukuri hagati yabo. Wumvirije neza indirimbo rero niba uzi ko ufise umukunzi ukunda byo ukunda byo udaca pembeni adaca pembeni so ugenda wumviriza ce soir utahura what I mean for you. Reka rero ndagushimire Momo kubona wabanye natwe muri Casual TV. Yari amateka kubana kumwe namwe nanje on YouTube niyita Momo Melody, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, everywhere. Munkurikirane, munsupportinge, musharing ibintu byanje. Kuri YouTube account yanje hari indirimbo zitandukanye nyinshi nka za Bebe Feeling, Gogo, Akarima Rirenze, Yaravyemeye, Legend, Ce Soir n'izindi nyinshi. Guys, genda muzumvirize, ndi sure yuko muzoryoherwa. Ikiganiro mu gikoni show of course gica kuri YouTube account yanje. Shobora kwiga guteka neza, gukinjika neza, ibintu biryoshe utarize kudepensa menshi. Call me Momo Melody. I love you so much. Casual TV. We want the words. The solution of all dreams.